ko biri kose izi nkino ziza kuba zigoye ariko ico twabonye Yves naje byarantangaje nta rukino na rumwe batatsindanye nukuvuga nta rukino gwaheze ari ubusa kubundi nta rukino gwaheze ari ubusa kubundi ni bitsindo 64 mu nkino zose 18 si bitsindo bike kiki ni Champions League journée ya nyuma aho abona ko hariho byinshi bikigwanirwa hari abakirondera kurokora ubuzima bubakura no muri barrage bagiye muri ya partie civamwo kuva ku mwanya wa 25 gushika kwa 26 abo baraye bagiye hariho abari bazi yuko bamaze ataco bagwanira bategezwa kuguma muri barrage batsindwa abo baba batekanye ekipe zibiri zonyene nizo zari zizi yuko zizokina iriya 8e de finale zitarinze kuja muri barrage iyo yari Liverpool na Barcelona Arsenal hari mu biharu Arsenal yari qualifié muga mu biharuro yavuga ngo itsinzwe ibitsindo byinshi muga burumva mu biharuro byari bigishoboka mugiye yo natsindwa byinshi nayo yari ifise ako ga security ariko hariyo n'izindi ekipe kiki zavuga ngo dutsinze tuca turindira kuraba ko bamwe bari muri 8 kuri journée y'indwi bashobora kunyerera bakavamwo ivyo navyo byabaye hariyo ekipe zatsinzwe ziravamwo hari zatsinze zijamwe notama nka Aston Villa ntiyarimwo hariyo na ekipe zindi zagiye ziravamwe turaza kubibona donc ibikinirwa byari byinshi cyane ku mpande zose haba mu baguma mu kwimentena muri 8 hari kurondera kuguma muri barrage haba no kugwanira kutava muri ekipe za barrage ariko kandi kindi cagiye kubaho nuko ari imigwi ikomeye yagize ama operation mabi yava nayo yisanze muri situation yuko ishobora kuvamwo barokora ubuzima baraye ko baguma muri barrage aha turavuga nka Paris Saint-Germain na Manchester City ekipe zatwere interesa cyane ku munsi w'ejo suko ari ekipe zifise abafana benshi ahubwo ni kubera ange y'amamaci baraye bakinye harimwe ibiharuro byuko bishobora kuba abana bibicaye turaza kugaruka ndibaza no kuvyatumye bisanga muri iyo situation ariko kuri Manchester City no kuri Paris ni hamaso ya benshi yarari kuko vyashoboka kiki yuko urugendo rwabo rwa Champions League rushobora kurangira mwijoro riheze nuko urumva yuko hariho ibintu twovuga ati bamwe bavuga bati twaritwaye nayo mu ntango abandi bati twari hakirikare ibintu biranadufasha nk'imigwi nka za Brest imigwi nka za Monaco zashowe kubikora hakirikare zikabona yuko zashowe kuronka rero ubwo mahirwe kuvuga ati dufume dukina barrage ariko twarabona yuko turi imwe mu migwi itoshobora guhangana n'iyindi migwi ikomeye ariko babikora hakirikare ibintu bigenda neza reka rero tubibutse ingene muri rusange no zagenze ariko cyo tugaruka ku rukino rumwe na cyane zimwe zakoze ibintu abantu tutari twiteze ndavuga ama surprise tuvuga tuti mbega ivyagenze gute Ano rukino rwahuze umugwi wa Young Boys na Etoile de Belgrade sindigito kimwe kubusa ariko ababo bari bamaze kugenda Lille yatsinze bitandatu kuri kimwe mu gwa Feyenoord Sturm Graz nayo itsinda kimwe kubusa umugwi wa RB Leipzig naho bari bamaze kugenda Sporting Lisbon ngana kimwe kukindi n'umugwi wa Bologne Aston Villa itsinda ibitsindo 4 kuri 2 umugwi wa Celtic Glasgow umugwi wa Bayern Leverkusen watsinze ibitsindo 2 kubusa umugwi wa Sparta Prague Dortmund itsinda ibitsindo 3 kuri kimwe umugwi wa Shakhtar Donetsk RB Salzburg itsinda ibitsindo itsindwa na Atletico Madrid ibitsindo 4 kuri kimwe Inter de Milan itsinda 3 kubusa umugwi wa Monaco Dinamo Zagreb itsinda 2 kuri kimwe umugwi wa Milan AC Juventus irahigwa iri ku kibuga cyabo n'umugwi wa Benfica 2 kubusa Stuttgart itsindwa na Paris Saint-Germain itsindo 4 kuri kimwe iri ku kibuga cyabo Bayern Munchen itsinda ibitsindo 3 kuri kimwe umugwi wa Slovan Bratislava Girona itsindwa na Arsenal 2 kuri kimwe PSV itsinda Liverpool 3 kuri 2 Man City itsinda Club Brugge 3 kuri kimwe Barcelona yabiri ku bindi n'umugwi wa Atalanta hama Brest itsindigwe wabo n'umugwi wa Real Madrid nuko rero muri rusangi vyagenze muri izo nkino ariko ahanini Yves twabonye ivyo bimwe bisaba biti uyu
aze gutsinda uyu amutsinde ibitsindo vyinshi na cyane cyane Yves twaragarutse duhera ku migwi nka byari bigoye imigwi nka Paris Saint-Germain n'umugwi wa Man City abo nibo twagumye duhagarara ko twatutsi aba ni bamwe bitwaye nabi muri izi nkino muri izi journée zari zihari bisanga ahantu bavuga bati aha nugupfa nugukira kuko uravye Man City twayiha amahirwe cyane kuko yari iri muhira yakira babirigi Club Brugge tuvuga tuti iyi kuri niveau ya City turabona yuko Club Brugge kabisa cyogira ingorane hariya kuri Paris Saint-Germain twavuga tuti iyi equipe turayiraba Stuttgart turavuga tuti iyi ni ya kane mu gihugu wabo muri Bundesliga ariko Paris Saint-Germain ivyo yatweretse kuri City mbega yaza kubitwereka kubgawe imbere yizo nkino yuko ziba ishusho wari ufise niyihe amahirwe wavuga uti aya arafise uyu canke uyu wabibona gute ishusho twari dufise niyo twaganiriye kwejo tuganiriza muri Bisport yejo ariko muri iyo shusho kiki twari tuzi yuko Paris Saint-Germain ikomeye kurusha Stuttgart mu buryo buhoraho mu buryo mu byo twumvisha amatwi ivuze Stuttgart ukavuga Paris Saint-Germain wumva ko Paris Saint-Germain nyene ari equipe ikomeye kurusha iyo Stuttgart tuba tuvuga ariko difference aho yaza canka aho ibintu byaza gukomerera nuko twari tuzi yuko Paris Saint-Germain hariho amakosa ya permise gukora muri Champions League noneho nturi busuzugure equipe ibari imbere no kuri classement kuko ibi ni byabose si pule uvuga ngo uyu ni wa mbere hariya ngo uyundi ngo no wa katatu ino oya ni classement ya bose yatereka Stuttgart imbere yande ya Paris Saint-Germain ico rero cyaravuga ngo aho Paris Saint-Germain yakoreye amakosa niyo Stuttgart yatoreye ayo manota ayatuma iri imbere yayo ariko kandi tukabiraba tugasanga Paris Saint-Germain hariyo quelques match ubona ko calendrier ni tirage nivyo nta muntu numwe aburanya tirage ariko ugasanga kiki haraho twasanze ko Paris Saint-Germain yagiye igira tombora mbi kurusha abandi cyane gose uzi gutombora Arsenal ugatombora Bayern ugatombora yewe gaye yagitse kibazo kabisa za Leverkusen za Man City nyene ariko nayo haraho itayibaniye haraho nayo nyene itigiriye afere nziza kuko kiki no muri zo match zose tuvuga yuri equipe ikomeye nkazo utekezwa kwiyempoza tukuma match amwe Paris yaba yagizene yaba yakiniye muhira rero Paris Saint-Germain Stuttgart aho byari bitereye ubwoba nuko yari muhira abantu bakavuga bati yamara niri ya public yari ya mu Budage ni public yatsumuriro cyane birashobora kugora Paris Saint-Germain en déplacement kuri equipe ifise parcours itari mbi muri Champions League iyi ni equipe ya kane mu Budage ni kibanza ciza warabona iyo dute kuri koti ya Paris Saint-Germain rimwe na rimwe nayitagubwo buseriye bwuko ufise garanti ko equipe nkizi izisya byoroshe ariko ikindi kintu cyaza kikaba positive kuri kote ya Paris Saint-Germain yikuye ahantu habi avaye ukija gukina na Stuttgart buriya gukina na City ukayitsinda naho bari muhira cari kintu kizana confiance cari kintu gishobora gutuma umuntu yibaza ati Paris Saint-Germain peut-être yi explore bakore muhira bashaka kuja no kuyikorera mu Budage ariko kandi ni naco cyahavuye kiba nuko tutarinjira mu rukino nyezina Paris Saint-Germain par rapport yuko twari tuyiteze yatsinze yorohewe mu ma equipe yatsinze yorohewe ko mugoroba wejo nayo iri mu ma equipe yatsinze yorohewe Angers rero yari ivyo twibaza byari ivyo ukavuga uti Stuttgart yamara nishobora gutangaza Paris Saint-Germain yagaragaje buseriye buke yamara Paris Saint-Germain bivuye kwa City nishobora kugira icikoze ariko obligatoirement uravye ivyo Paris Saint-Germain itegerezwa gukora umuntu yaravuga ati peut-être umuntu ashobora kwizera yuko Paris Saint-Germain iza gutsinda naco nico abana bagenderako no kumuyiha amahirwe no kuri izo za betting zitandukanye ariko kandi kiki umuntu twashobora twibaza ivyo byose wambajije ivyo umuntu yibaza ava match nta muntu numwe mu mutwe we kiki yaburi kibazo cibaza ngo ariko bisa gute Paris sezerewe ntije no muri barrage tour ya mbere equipe ye investisa kuriya equipe yamitubwira yuko objectif yabo buri mwaka ari Champions League byari kuba bibi cyane kuri Luis Enrique
kuri kote yindi usanga hariyo byinshi ariko yubakira Paris Saint-Germain biri positive ariko kavuga uti uko wavuga ngo saison yiwe nziza kose yavuyemwo muri iki gice ca mbere iyi league iyi saison régulière bavuyemwo ikavamwe ikabura muri 24 wabona nyene yuko kikico nikibazo twibaza ava yuko baja kwa Stuttgart ukavuga ngo yamara ibi bintu Paris Saint-Germain nabo ni ibintu bategerezwa gukorera ko en considération bikomeye cyane ariko kandi nakajya kantu kuko bagenda bavuga ati naniri rashobora kudujabuza yes kuko bakorera ku manota 11 bakorera ku manota 11 naco ubona ko cyabaho umutekano bakagenda bumva ko batagiye kurondera ikintu kiremereye cyane heureusement heureusement ni victoire kandi shimishije victoire izana confiance ku ruhande rwa Paris Saint-Germain nibaza yuko amakosa bakoze ariko bayasohotsemo neza nubwo ushobora kuvuga uti hari ibintu nyene ushobora kwibaza ko choix tactique za Luis Enrique ukaraba groupe yiwe kiki irahinduka cyane gose buri abantu bari sure ko bakina ijana kuja nko muri ligne d'attaque raba Dembele yari kubusatirizi nka nimero 9 uheruka nta nubwo yari nta nubwo yatanguye uno musi aba bali Kang In nibaza ko mwijoro riheze ntiyanatanguye abakinyi ubona yuko hagati yari yatanguje kuri Man City wiswe Fabian Ruiz ntiyamutanguje yamusubirije nande na Emery Zaïre amadembere hari amusubiza na Kang In Li Kang In nubundi ntiyari yatanguye match ya mbere babe yatanguye ya mbere atangura kubusatiriza Dembele yicaye abantu rero ukavuga uti nka Li Kang In nta na rimwe twigeze tumubona kubusatirizi araje kuba umusatirizi wa Paris Saint-Germain kuri match iri important nkande nk'iya City ukaraba nka Ousmane Dembele byahindutse ntakiri Li Kang In haje Ousmane Dembele nawe kuri 9 si ku mwanya tumumenyereye ko peut-être mu technicien abafisi ibintu abona kuko ikigaragara coco nuko Ousmane Dembele narabisiga uheruka Ousmane Dembele numukinyi adafise problème yuko elimina yakinisha maguru yose arazi kudribla muri match urakoze cyane kubria muri match ni ibintu byoroshe cyane kuri we ariko ikimugora no gushira mu igitsindo muga mundwi zaheruka twabona ko umukinyi ya maladresse yiwe itanguye irikiragabanuka ukabona ko umukinya sigatsinda kuri City yaraje atsinda Paris Saint-Germain mwijoro riyaze amuplasa kuri nef peut-être ni jisho ry'umutekinisi iyo bikoze bikamuhira biba ari vyiza yaronde izo solution biba ari vyiza ariko biba vyiza kumumenyeza kiki uronde solution zihoraho mu bimenyetso rero yuko solution zihoraho nuko Ousmane Dembele yakinye kuri 9 akamutsindira triple ni ibintu ushobora gukoresha n'umwaka wose umuhataka wawe nimero 1 nabi gukorera pour le moment vyamarshije eske muri kazoza bizohoraho rero nico rero ciza cyo kuba ufise groupe iri stable imaze kukwereka ko niyi ntihinduka iyi irashobora kugukorera ibi bintu week in week out ukwindwi je ikabisubiramo groupe kagenda ugira rotation muguzi yuko ba 10 nawe 11 bawe araba atakintu kiza guhinduka nibaza rero kuri Paris Saint-Germain ko si ibintu byabaye parfait cyane ariko par rapport ya journée zitandatu twabonye hari ico burya Paris hari match zibiri bari bwatsinde zikurikirana nazo bari bwigere batsi twavuze ngo bagiye muri pool igoye kuba ufise Arsenal kuba ufise Bayern Munchen kuba ufise Man City kuba ufise PSV kuza goheza rero uhereza kuri City na Stuttgart iri muhira ukakura kamanota 6 ico tugishaye ku ruhande ni kintu kiri positive ahubwo continuité imeze gute ni kibazo kuri Luis Enrique heureusement turaza kubigaruka ko tirage yabo imeze neza yego tirage yabo turaza kubigaruka ko ni Yves uri kuraraba iyi Paris Saint-Germain nivyo noyiha ishusho rimwe sinzi ko no kwitiza iryo shusho bisa nk'irya Real Madrid muri derby yabo twabonye Paris Saint-Germain igenda ryande rya Kylian Mbappe umenga rishobora kubakora ko ariko bamwe kavuga bati hari abana bakiri bato ariko baraza babarakora bayitwereka ati Ousmane Dembele ari haryanye baza bashiramo intege buhoro buhoro ariko bigoranye ariko no munsi
tubona Paris Saint-Germain ari umugwi uri kuraza umeze neza kubwa uri kurabiraba naho twohera kuri match ya Man City nikihe kintu kiriko kiratuma Paris Saint-Germain ikomera n'uruhe ruhande uvuga uti uru ruhande turabona yuko rurafasha Paris Saint-Germain kuko ari gushaka kuvuga ati attaque dufate par exemple ati attaque ya Real Madrid isigaye kabisa iri en fait kabisa iraguruka uno munsi Paris Saint-Germain naho ubona ati ahantu kweri Paris Saint-Germain haratumye Paris Saint-Germain ishobora kwemerera ikaduga gose. Bon, wibajije ikibazo ciza cyane gikomeye cyane umuntu wese avuga Paris Saint-Germain ategerezwa kwibaza. Hariho ikintu burya kikibihe birahinduka. Ibihe birahinduka kandi iyo uhindukanye navyo neza ni wewe ubutomboye. Urabona reka tureke Paris Saint-Germain gato. Zino ekipe zose zitwa go zifise uburyo. Izi ekipe zaje zifise uburyo cyane tuca tubona Paris Saint-Germain nande na Manchester City. Uri kuraraba igiye zarutse zitangura kuza zitangurana uburyo bumva ko buryo mu kubwinvestisa neza reka tugende tugura abastar. Uribuka Paris Saint-Germain bambe City ibaze City nuko yareha muri kiriyagi ikumva kwiri buhere mu kuja kugura kwa Real Madrid. Uribuka bazana ba Robinho ba Robinho bakagenda bakazana muri bakuvira muri City bakagenda kwa Barcelona bakazana bande ba Yaya Toure. Donc ukabona equipe wumva ko kugira equipe ikomeye no kuja kurokrita abakinyi baba star. Donc ibifi binini reka ndavyituko Paris Saint-Germain nayo yajuko nivyo hariyo difficulty batangura kugira yukumva ko n'abakinyi batari bushoke bayakira. Manchester City ibaze nkuko nk'amafaranga yoronka nkande reka dufate nka equipe nyabaki nka Wolverhampton. Donc vyasa nkuko ni Wolverhampton yaronsa abakire iciye igomba kuja guhera kugura kuri inde Lamine Yamal. Lamine Yamal ntashobora kwemera Wolverhampton ico gihe. Donc ikibazo bagira nuko abantu bakomeye mu migwi barimwo bumva ko equipe nawe nubari bujemwo bidahura ugasanga ya equipe ihereye kubashoboka mugabe heza ikuye ahashoboka nyene barazanye ariko umwaka uza paraporo ya result niko bagenda bakonvenka nyene nabo bakinyi bakomakome ugasanga bumva ko gukomeza equipe bitegezwa guca muri iyo nzira. Uribuka Paris Saint-Germain amazina ya abiri ya mbere yazanye aremereye ni Thiago Silva nande na Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Cavani yatangwe ni Zlatan oya hatanguye Zlatan Cavani yaje mu nyuma ariko ayo abo babazanye muri Milan kandi bayihetse bari bakomeye cyane. Thiago yarakomeye cyane Zlatan we yamya akomeye birumvikana ariko baje basanga bitwa ba Ezekiel Lavezzi abitwa ba Lucas Moura. Donc Paris yari yaratangwe kwiko muvuka bona ko igomba kwigira kumva ko yo komera itegezwa kugenda kurokrita amazina akomeye. Rero ivyo bintu Paris yarabibayemwo kiki myaka nenda rudi irabibamwo irumva nyene yuko harageregiye barabona yuko ivyo bintu bitariko biramarsha. Uribuka gushika ibaze nka Paris ya 2017 imwe ya remontada ya Barcelona. Yemwe bakavani bayibizira time Abramovich. Abramovich yagiye harimo Zlatan harimo Cavani 2017 Zlatan yariho. Urabiraba neza. Yarimwo yari gukina. Cavani niwe yatsinze igitsindo kimwe Zlatan yari yagiye umenga kiyagiye hari Cavani Edison Cavani yarari kumbure sinzi kwa ba Javier Pastore bari bagiye hari hakiriho aba ba Verratti 2017 ba Verratti nibo bari bakiri. Reka turaza kubiraba neza mugabo ukabona ni Paris Saint-Germain yubakiye ku mazina buryo uravye nka Paris Saint-Germain yakubiswe na Barcelona bitandatu kuri kimwe ukaraba na Barcelona bambe na Paris Saint-Germain yiki gihe kuvyerekeye amazina naho biba bihuriye. Donc ntagombye guca mu bintu byinshi kiki
icyahindutse muri Paris Saint-Germain urumva bakuyeho ikintu citwa amazina kuko kandi bibaye kuri Luis Enrique bibaye kuri Luis Enrique mugabo ibimenyetso vya mbere hageze ayitunga amazina kiki itunga na ya nyuma shoboka ico nisa ya nyuma shoboka ni muri 2000 aho bageze bakazana Neymar abria muri Barcelona avec prix itarigera iba bati nuno musi iri ya close yiwe ya 222 millions bamukura kwa Barcelona baguze close liberatoire yiwe ubwo nuko Mbappe yaraje mu gitutu ca Neymar abantu nibibuka nako yaguzwe 180 millions ico gihe nyene abo baraje bahasanze Cavani okay inyuma y'imyaka 3 Cavani yaragiye ariko uciyuzana amemta Wijnaldum abona wa Liverpool acha kuzana liste yabo hafsa ni sawa cyane urabona yuko uravye aba Julian Draxler ho bari Cavani Lucas Moura ho yarakiri Matuidi Verratti urumva bigufasha kukwereka nyene bakiriko byake bose Thiago Silva Kurzawa Thomas Meunier mwigori yari Kevin Trapp raba ba Verratti cha urumva rero kiki hagezaho uzana Messi ukazana Donnarumma burya bashikiye rimwe na Messi uzanye le meilleur défenseur du monde mukuye kwa Real Madrid ibaze uzanye meilleur joueur wa Barcelona muri saison yabahaye byose mu myaka iheruka ariwe Messi ugiye kuzana mu défenseur wibiye byose wa Real Madrid yatwaranye na Real Madrid ibishoboka byose igihe yabereye hajya ni Ramos uzanye Wijnaldum avuye hariya muri Liverpool atwaye Ligue des Champions 2019 atwaye na Championnat 2020 baheruka heze imyaka 30 ariko na Donnarumma revelation mu bisanzwe cabaye kiya gihe yari ikintu bavuga bati twebwe tugira dutera ikarata ya nyuma tuzana ukomeye mu igori tuzana ukomeye inyuma tuzane abakomeye hagati n'imbere bane bavyubaka uko nabo ba Messi suko batabashakava ntibigeze babaronka bamye babigoye nyere mu baronka ahubwo bumva yuko ubu tugiye gutwara byose rero kuko iyo myaka yose uko Paris yabikora yumva ko ari cyo gihe cyayo ariko bikanga bagasubira bakibaza ngo nico gihe cyabo ariko bikanga aho baziye rero kuko 2020 kiki bakinye finale ya Champions League na Bayern 2021 bakina demi-finale demi-finale canke quart quart finale ari quart noneho Messi aje baca bakorokera hehe muri witiye aho ndakubwiye bazana abo ba Messi ari kumwe na Neymar na Mbappe wabo bumva ko bagiye guforma trio igiye gukubita ya MSN yabaye ya Barcelona ni ya BBC yabaye ya Real Madrid noneho baviramwo ayo muri witiye mumenga muri witiye ariko imbere gato yuko ba Messi baza urazi ko no muri championnat Lille yabatwaye igikombe hanyuma na saison ikurikira kuko Messi yamaze yo saison zibiri saison ikurikira 2022-2023 basubira bakutwa na Bayern nyene muri 8e buriya kiki niyo havutse ikintu kivuga ngo bwa bundi aya mazina tugerageje imyaka 10 irenga siyo solution reka dutangore twiga ibindi kuko 2022 Real Madrid nayo yatwaye Champions League kandi atamazina gitunza remereye nta Gareth Bale yagehari nta Benzema ni hari mugabo nta Cristiano Ronaldo agehari nta Ramos agehari ni Benzema gehari muga Benzema nawe nigeze aba considéré nk'uyo mu meilleur joueur du monde nubwo ariho yatangwe guprova ko yoheka Real Madrid bavuga Madrid irabitwara iri kumwe n'abagabo igasubika bitwara atanabi gifise batangura rero kumva yuko hariho ibintu bikwiye guhinduka Luis Enrique rero aje asanzwe hari n'umugabo afise karakter y'ugukarira abakinyi cyane iyo rero urumumenyereza ufise iyo karakter ijambo na yuko avuga ati ndavuga iyo urumumenyereza rero ufise iyo karakter wirinda gutunga abantu
uzovuga bakavugirira atangura rero kuza yubaka Paris Saint-Germain shasha ico gihe umusitari yarasigaye yari uwo Mbappe iyo ni sezo iheze tuvuga ariko nubwo Mbappe yari hariya twarabona ibisigaye byose ko biriko vyubakwa ari bibayabaye donc ariko yubaka equipe avuye mu kubaka amazina agize equipe avuye ku mazina akora equipe agiye ku mazina donc avuye mu vy'amazina yubatse equipe itagira amazina atanguye gusohora aba Thiago bagiye Verratti baragiye avuga ati aba bana bakiri bato ni muza ba Vitinha turabaza n'aba Emery Zaire tubona baza uyu mugabo rero rizendika tubona yuko yatanguye kubaka ariko vyubaka na Mbappe agihari ariko Mbappe ahavuye niho hino saison tubona rero havuyemwo equipe iri homogene equipe y'abantu hatazina ririmwo igazaho Paris izina rigitwa ko riremere ni Dembele nawe ntaco yigeza akora mu mupira no mukinya afise talent umwemera nk'umukinya afise talent umukinyi mwiza no mukinyi mwiza sumukinyi ariyo terme bavuga ngo c'est un bon joueur pas un grand joueur Dembele rero asigaye hajya nabo baze ba Kolomwani abitwa ba Goncalo Ramos Likang in hari umuntu azikahise kiwataraza muri Paris Saint-Germain Zaire remeriwe n'umwana wo muri academy yabo raba Desire Doué hari umuntu amuzi muri Rennes yajagwa muri Rennes mugabo raba ukuna Bria Barcola atarava muri Lyon hari umuntu yaramuzi urumva yubaka equipe changement rero kiki warumbajije ya Paris Saint-Germain byavyiza ko tugira iyo parcours kugira ngo tuyisobanure neza mugabo changement yabaye kwa Paris Saint-Germain aho bava muri aba boss muri equipe y'aba boss ariko kaza no muri ino si equipe turiko tuvuga ngo ufise umusaruro mwiza cyane ku buryo ko tuvuga ngo ni Real dasanzwe mugabo hari bimenyetso ubona ukabona yuko ivyo bagiyemwe ari byo byiza kurusha ivyo bavuyemo kuko ino equipe uretse ko ikina en collectivité nyene n'umumenyereza wabo bibafashamwe mugabo kiki ubona ishaka kurusha ijyahoze hariya urabona ko bakina bagomba ku baremera ico cuya yes kikabira bagashaka guprove ahubwo twacashobe n'abana bakiri bato bitandukanye na bimwe yahoramwe vy'aba boss wabona batambuka mu kibuga aho Zlatan azaka kubwira ati no championnat nino equipe ndabisumba aho Lionel Messi agashwana n'ibinyamakuru imisi yose akavuga ngo aratambuka mu kibuga aho bakubwira ngo ino equipe kibazi ifise nuko batatu bimbere ataco bafasha binyuma donc urabona ko ari equipe iri kikina nka equipe abimbere n'abinyuma bafashanya gukina nico kintu Luis Enrique rero yahinduye ino equipe ya Paris Saint-Germain ubona ko yungutsa ko kantu ko kuvuga ngo iravuye mu bintu vy'amazina malgré ko bafisa mahera y'ukuguru wari we wese mugabo arabonye ko atari ico kigirane gishobora gutuma bakomera gishobora gutuma bakomera ibi bintu rero kiki ni ibintu byiza cyane kuko uje burya hari umuntu yibuka ko Newcastle haize imyaka 3 canke 4 ironsa ababose nk'aba ba Paris n'abantuzi mugabo bo kubera ibihe baziyemwo barabonye n'uburorero bari bafise bwa City na Paris Saint-Germain barazi ko gutunga amazina remereye atari cyo cubaka umugwi niyo mpamvu bibera mu bintu vya Tonali bakibera mu bintu vya Joelinton na Guimaraes bakitungira kamediana ataco kabaye samazina remereye mugabo waje kurabuti mbwira iyindi trio ya mediane mu Bwongereza basumba ugashusha umutwe yirondera ukavuga uti Yamara Gordon na Alexander Isaac nuwari wese yashaka kubasosia ni imwe mu matrio d'attaque aba mu Bwongereza mugasa amazina ariko kandi niyo noti ntibayibuze barayirose bafisa barabo nk'abandi doke nibihe byahindutse ariko ama equipe yemeye guhinduka gahindura niyo myumbe yukumva yuko kugira amafaranga nguca ugenda ugure usenyure bank ugenda uzane Lamine Yamal ugenda uzane Vinicius uzane Mbappe bahurize hamwe sice cubaka equipe equipe yubakwa na système de jeu equipe kene gukina
n'uburyo ekipe igomba gukina hanyuma ukabironderera abakinyi bajanye navyo bikavamwo ekipe nziza. Nibaza rero ko ivyo Paris Saint-Germain irimwo nivyo Luis Enrique ariko aragerageza muri no minsi kandi ubona ko ariko avyubaka neza malgré que amazi iminsi yari karagira esheke zidasanzwe kuko nabonye no munsi biriko biravugwa hariya ku isi yose ndetse n'Iburaya niyo novuga yuko squad afise niyo l'équipe la plus jeune avec ibaza nka kiriya ngo Pacho ninde aziyo cavuye hariya ni Nyakolombi umenga urabe uyu João Neves amukura muri Benfica ibaza kuntu yafitinze erega kera Paris nukugira ngo fitinge muri group utangure gutanga umusaro sanga bigutwara imisi sezo imwe zibiri zitatu cyane ko hasanga abastari baza barifatiye amaposte mugaraba nka Neves ari karaguruka niyo nakubwira yuko urabe Vitinha nyene yamuravye akamuropera muri FC Porto akavuga ati uyu mwana navuze Vitinha kiza hasanga ba Messi baranamukankamira kuko yasanze abandi bakikomeye ati ni umwana uno munsi ikintu nabonye Yves miliye ya Paris Saint-Germain jewe ndayibona nka miliye ya FC Barcelona kuko nabana bakiri bato bagishoboye situra ngene babagurukana bikanka aba Kovacic bikanka ba Benacer bikanka Kevin De Bruyne araruha rero mvuga ni ari kugahiye kubona afise miliye nkijya ukacugira attaque nkijya uno munsi Barcola nta muntu yora kuvuga ati uyu mwana arabahetse kuri match zibiri apana ko bahenka gusa kiki utangwe kumushira no kuba ku mwanya kina ukamuzana ko mubeza bari kwiso n'umuzi namona guhaririza nukuri namona guhaririza ino munsi Paris Saint-Germain Luis Enrique ariko ayubaka ko ejo bundi bigeze kumukora ikiganiro Yves bamubaza ingene ariko arubaka umugwa wa Paris Saint-Germain babaza uyu umudirecteur sportif uyu Mbappé yazanye mukora muri Monaco ni ntuzenya uyu munya Portugal wakintu yavuze ati uwiswe na se ariko yavuga ati yavuze ati nta pressure yamushize ko amusaba ibikombe atahubwo ico mwomenya ico naco kiri mu byo Paris yari yarabuze ati ico mwomenya ntimukize uwishira ko pressure ni Luis Enrique atari ko president nta pressure ko amushirako atamubwira ati wa mwubakira umugwi ico azomusaba zokimuhe hama yubaka umugwi no munsi le résultat ni namye mvuga mbwira turi kumwe ndavuga nti two turabara match ndavuga ati iyi equipe je ndabona yuko ishobora gushika kure kuko Yves katugaruke tugende tuvuye mu kibuga turavuze les meilleurs joueurs twovuga ati bamwe babafasha ibintu bikomeye ndavuga abantu bakiru hagati ndavuga baba Barcola ufise Dembele ashobora kuza gahindura ibintu triple kuri match nkijya irimo pression urabe uno munsi bivugwa yuko tombora izoba ku munsi wejo ariko bavuga ati Paris Saint-Germain ishobora gutombora bamwe biwabo ndavuga Stade Brestois canke Monaco oya sishobora yitwa Luis Campos wa mugabo Luis Campos voilà rero sishobora numwe hagati ya Brest canke Monaco kuko bategezwa gutombora umwe hagati ya Brest urumva c'est déjà un avantage urumva abo c'est vrai batomboye Monaco twarabonye muri Coupe de France makina finale Paris Saint-Germain yegi batwara igikombe bigoranye kuko Monaco c'est une équipe nayo itameze nabi mvuga nti Paris Saint-Germain novuga ko igitombora igiza ni namahirwe kuri yo kubera ko buriya kikiza ni shusho y'ikintu kimwe Paris ari ukuntu muri Champions League canke Buraya haramaze kubajya umutima bagerageje byose biranka bama bumva ko ari aga complexe bagira bageze Buraya rero gutombora umwe hagati yaba bimuhira impamvu bikonsola kuko muri Ligue 1 basanzwe ari bari patron nibo basanzwe ari patron muri Ligue 1 twese twama tuvuga tuti nta kibazo bafise yariye ni equipe ikubita ari we wese muri Ligue 1 rero kubazane umwe hagati ya Monaco na Brest bama basenyagura ko bashaka hariya baba bakubita hariya muri Ligue 1 ni ikintu ciza cyane kuri Paris Saint-Germain kubera ko numu adversaire bazoba bamenyereye waje muri statistique usanga baba bamaze gutsinda kenshi yaba Brest yaba Monaco ariko kandi bavuye muri champion imwe bayoboye
rero aba ari ikintu ciza nivyo izino ekipe zarangije mu myanya myiza kurusha Paris Saint-Germain kakandi karagaruka ni beza muri no sezo kuyirusha none utomboye nka Monaco ibizi yuko yoyo nubwo udafise Champions League nayo itayifise mugabo muri Champions League ikurusha kwitwara neza mu buryo bwo gushika kure kuko Monaco yakinye finale ya 2004 urumva 2007 yakinye demi finale nawe Paris Saint-Germain uraraba ugasanga ivyo woba warakoze vyose bishoboka muri Champions League nibirenga ivyo ni finale 2020 ni demi finale ya 2022 nawe yo mu mwaka uheze urumva nawe usanga mubinganya donc irazika kugira ngo uratubonera hariya ariko ngaha turangana ico kintu kiravuka ncancane hirya hejo urabona bakina trophée des champions cyabaye igitsindo kimwe kubusa nubwo Paris iba yaradominye cyane donc ni match tosuzugura ngo Paris tegezwa gucitsinda mugabo ari inkuru nziza cyane kuri Paris Saint-Germain kubigiye gukina numwe mubo muri championnat irimwo iyoboye yabereye umwami mu myaka myinshi imaze igize rero ni tombora nziza cyane kuri Paris Saint-Germain ni tombora nziza kabisa nabonye n'abantu bose situ nk'aba journaliste buriya nko mu France babazi yuko uwo baziga ko urukiza ni Paris Saint-Germain sundi muntu rero ariko kabe baba bafise niyo avantage yo kuvuga ngo omwe n'imiburiburi turafise garanti kumwe wiwacu ategezwa gupasa yes iyo babiri bagiye guhura uvuga uti uwiwacu arashobora gupasa ndavuga aho ni kuba Faransa nuko iyo ikaba yari Paris Saint-Germain yatsinze ku munsi wejo ibitsindo bine vyose kuri kimwe umugwi wa Stuttgart igitsino ca mbere cabonetse hakiri kare ku munota wa gatandatu Bradley Barcola umwana nyaruka cyane gose hariya kuri centre nziza cyane gose yari ibonetse itanzwe n'uyu mukinyi hariya Desire Doué abashizemwo igitsindo haciye umwanya muto ubona yuko uwiswe Stuttgart yararonse occasion net yo gushobora ku munota wa 17 igitoro ca kabiri ca Paris Saint-Germain yamvuga icambere ku munota wa gatandatu kare cyane ku munota wa 17 Stuttgart ironka occasion net ariko bareka kuyishirayo Donnarumma bagumiza mu rukino bakubita contre attaque ica kwa Barcola aragenda atanze pass decisive nziza kuri Ousmane Dembele abagishizeyo raba nkakijya gitsindo ukono equipe iba yaruwe uramushije mugaje sindaguhuza kuko ni iriya occasion uriya mupira umukinyi wa Stuttgart yateye nta wundi mupira abakinyi ba Stuttgart basuye gukora kugushika igitsindo cinji kuko yabaye combinaison nziza hagati ya Vitinha nibaza na Neves baca bakubita bacisha kwa Barcola na Zaire Emery waciye awukuda ko ujya mu defenseur ikintu nabonye yibaje ko bagira bace hagati ndavuga kuri numero 9 ariko pass bayimutera mu mugongo Barcola warahisa aragiye Barcola rero acaranduruka ikibazo ca Barcola si isukunyaruka na cancane ko rujya ruhande rwabagoye Stuttgart ruhande rw'ibujya inyuma ngira ngo n'ubu ntaravyuka kabisa umukinya nuwiswe rema ngo Venyuman umukinya yakinye ku uyo Venyuman yakinye ku ruhande rw'ibujyo rwa Stuttgart nibaza ko n'ubu atarikangura kabisa yarushe amwirutse ko ariko aramira mate araba Ousmane Dembele hari Ousmane Dembele nta kindi yarafise cyo gukora atari kudepoza umupira bahavuye bagenda kuverifia muri VAR ariko basanga nyene ni gitsindo hari yarashira mu gitsindo ca gatatu ku munota wa 35 n'igitsindo ca kane ku munota wa 54 hama ku munota wa 77 ariya wiswe Paco yitsinda igitsindo nabona bavuga ati turaronse kimwe cyo gusovarone biba ibitsindo bine kuri kimwe bine vya Paris Saint-Germain ivuga ati tura confirmer barrage twebwe tuti turashobora guhema abo biba biraheze ivyari bisigaye rero nivyo rero tugiye tuza ko kuri Manchester City mukanya tumira matecha tugaruka